mubivuze kwiki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza birahi iwanyu ariko abantu benshi batazi kaze kuri radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Turamutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro mbivuze kwiki ni kiganiro kidasanzwe bimenyereye yuko turi muri gwa rukurikirane gukubashikiriza imigabo n'imigambi y'abazokwitoza mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine hazoba kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo akaba hari muri yo ntumbero mu kiganiro cacu cuno munsi twakira Vyanema Nambona batazira mugisha hazokwitoza nk'uwigenga turaza kwakira nabo mu mugambwe PL badushikirize imigabo n'imigambi yabo igano cacu cuno munsi nkuko mumaze kubimenyera kiba mu bice bibiri mu minota ya mbere twakira Vyanema Nambona hatubwira imigabo n'imigambi yiwe mu gice ca kabiri twakira abo mu mugambwe PL nabo badushikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe PL umwanya udukundiye turaza kubana akaryo ko kubaza abatumire ibibazo ku migambi bazoba bashikirije ikiganiro mugishizwa na Christine Kamikazi Larissa Kaburahe no ariko ratuma amajwi abashikira mukanya twakira umutumire wa mbere mbega yakobo ivyo vyiyumviro bikurahe uratora ntore twitore indongo zizoturongora ere gutora neza ugatwagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora ntatume tujyana amatora ntatume tugwana amatora atume tutumvikana. Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe mu bivuze kwiki kiri muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro tuzoza turabashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo aho tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe runani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine hazoba kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo nkuko rero narimeje kubabwira twakire umutumire wa mbere muri kino kiganiro cacu cuno munsi akaba ari Vyanema Nambona azucane ku izina rya Mugisha azokwitoza nk'uwigenga mu matora yimirije. Vyanema Nambona tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane nanje ndabaramukije gose. Egome ko batazi Vyanema Nambona ninde? Ego nkuko mwamaze kubivuga nitwa Vyanema Nambona benshi banzi ku izina rya Mugisha. Nkaba ndumujene yajanye dossier ubwa mbere muri senite muri seni umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora wigenga igenekezo rya 9 zo ku 12 2024 hama nkaba ndiko ndahiganirwa ikibanza cy'umushinga amateka muri aya matora twimirije ku giti canje nigenga mu ntara yagutse ya Bujumbura. Kubera ki mwahisemwe kwitoza nk'uwigenga? Murakoze cyane ikibazo ciza cyane icambere na mbere cyo cyatumye je mpitamo kwitoza nk'uwigenga ndacara umujene nakomvye guserukira abajene koko kuko iyo ugiye kwitoza uciye mu mugambwe hari umugambwe wakurungitse ku ruhande rw'iwanje ubanza guharanira kwanza inyungu z'umugambwe umugambwe wakurungitse mugagiye kwitoza wigenga hamukagirirwa iryo bakwe ugatogwa ukaba umushinga amateka vy'ukuri birumvikana neza ko uvugira bamwe bagutora babanyagihugu apana umugambwe. Iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye je nitoza nigenga. Nta mugambo ufise uko ushobora kuzoja mu mugambwe igihe kimwe. Iyi saha no umuntu atatuvugana cimbira cyo mugambwe ntaco mfise mugaje canke igeje bishitse kikanzamwo nta kosa nzoba nkoze muga pour le moment ndigenga murazi n'amategeko icavuga mbere kugira indure wemererwa kwitoza wigenga mu mugwiseni birabanza bikagaragara neza ko atano mugambwe urimwo. Egome mu namashinga amateka bisaba yuko haba hari abashinga amateka benshi batari bake none ubona uri wenyene witoje nk'uwigenga ijuru ryawe rizoshobora gushika kure. Mbe kubereka uvuga ati ndi jenyene ibi vyimviro mfise maze gushikayo ndashobora gusanga hari abandi tubihuje hama iryo jwi ngomba kutuza rigashika hejuru babandi basanzwe bari mu namashinga amateka nabo nyito ugasanga tuvyumva kumwe ugasanga riraduze gushika kure mu giciyumviro namaze gushika ku mugaragaro. Egome ni Vyanema Nambona benshi bazi ku izina rya Mugisha hazokwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka yimirije
akaba rero nk'uko aje kubivuga hazokwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura vya Nemanira mbona hamwe rero abanyagihugu bo kwizera bakaguhunda amajwi ubafitiye imigambi yahe. Murakoze cyane mu bisanzwe mfise imigambi myinshi nipfuza ko noshika ko maze gutogwa nkundira rero mbanze mvuge kwanza icyatumye mpaguruka nitoze icyatumye mvuga nti harageze ko mpaguruka nkitoze ubwa mbere na mbere bwobwo ndashima kandi ndakenguruka kubona ugwaruka rwo Burundi dufise nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi ari umugenzi w'ugwaruka niba ko twagiriwe ugwaruka rwo Burundi dukwiye kumenya ko twambaye ikirezi kandi tukamenya ko cera kuko si vya bose si bihugu byose byo muri Afrika vyagiriwe wake kuronka umukuru w'igihugu ari umugenzi w'ugwaruka hagati aho nyene icubahiro biragaragara ko yitaye ugwaruka yarashinze ikigo payeje mu ntumbero yo korohereza ugwaruka arashinga ibanki y'ugwaruka mbere ni banki y'abakenyezi ariko rero nta vyama vyera ngo de icatumye je mpaguruka kugira nitoze giti canje ni ikihe nubwo ugwaruka bigaragara neza yuko gwitaweho hari ibintu usanga bitagenda neza akarorero nkaje maze gutogwa nkashika mu namashinga amateka nogerageza nkashitsa ijwi kure hashoboka kugira ngo ugwaruka ruronke uburenganzira bwo kwitoza mu bibanza bifata ingingo utigute uno musi ugwaruka rudafise uburenganzira buhagije bwo kwitoza mu bibanza bifata ingingo uzubona umujene arashobora kuba afise ivyiyumviro birashe bishika kure kurusha umuntu w'imyaka myinshi mugo ugasanga umujene ugasanga nk'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu rivuga riti kugira witoze mu kibanza kiniki niki utegerezwa kuburenza imyaka 25 teza gufise imyaka 25 kuduga bagaca baza ati ikibanza kiniki niki kugira ucitozemo ingwati akarorero nko kugira witoze nk'umushinga amateka yigenga hari ingwati umugwiseni usaba ico ni intambamye iza izibirugwaruka kandi gwinshi ugwaruka rutari ruke rurazibigwa n'imyaka rukazibigwa niyo cautionnement ayo mafaranga asabwa uti nkanje rero ngiri ubakwe nkashika mu namashinga amateka no duzijwe ryanje kure hashoboka kugira ngo ikijanye na cautionnement be niyo ngwati bigabanywe cautionnement bibaye ngombwa ifutwe burundu iyo myaka nayo isabwa igabanywe ije musi ya 25 ku bwanje igikurikira jewe ndumujene ndawo yibazo wayiraye ko ibibazo gwaruka ruhura navyo ndabibona akarorero mu migambi yanje ndipfuza ko hazobaho ikigo bajye bakozi bo munzu cyane cyane beshi babita ababoyi niko beshi babita mugabo nabakozi bo munzu ndifuza ko nobona hari ikigo umukozi wo munzu yahuye n'ikibazo iki canke kiriya ashobora kuvugiramo uti gute nkobo example typique urashobora kuzubona umukozi wo munzu umukoreshe waramwirukanye nka saa moya z'ijoro eske muri ico gihe umuntu acajaye muga hari ikigo cyategekanijwe ashobora gufata ndavugira muri iki kigo kanaka biroroha guca citura je nk'ico kiri mu migambi yanje kandi nipfuza gushikako akarorero ka hafi nk'umugambo gira kane mu migambi yanje hari abadamu nkunda kubona bariko baradandaza aha mu mabarabara yo mu gisagara hagati ca Bujumbura gasanga ari mwibarabara je rero maze gutogwa ijwi ry'abakenyezi naryo nyene nogerageza kurishitsa kuri hashoboka uti gute noryoherwa mbonye barya abakenyezi barose ibibanza mu masoko atandukanye bakariha ikori rito ritabavuna mugabo bakaba barafise ikibanza badandarizamo ko kubera kudandariza mu barabara ntibiryoshe kandi muri ico gihe n'ikigega cy'igihugu kibandanya kihabombokera irevre botanga ikori rito mugaba cumugane mu kirundi bati isorosoro igwiriri yija imigambi rero ni myinshi ntitwoyidondagura ngo tuyimare mu mwanya utegekanijwe muga hari yiza kwisonga yitangira yindi yego me hari abavuga yuko iyo abanyapolitike bariko bariyamamaza usanga bavuga ibintu vyiza bitomo ibiryoheye ugutwi ariko iyo bamaze kubatora ugasanga ntibabishize mu ngiro wewe n'igiki cemeza yuko ivyo vuze uzobikora hamwe barinze bagutora murakoze cyane nk'ubiyenza nkababwira ngo niyo mwantora ngo nzobakira amabarabara ngo nzobakira inzu rusange aho noba ndiko ndababesha guko umushinga amateka nta budget abafise kugira yubaka ivyo bintu igikuru ahubwo abaza leta ya migambi y'abanyagihugu yagiye mu ngiro nk'ubu rero nkaje ndiko nditoza nk'umujene ku giti cy'umushinga amateka ndiko ndasigura iyo migambi uri umuntu nawe wiyumvira uravuga uti ibi birumvikana muga nkubona kubwiye ngo nzokubaka ibarabara ndakubeshe
nta bije umushinga amateka bafise hama hari ikintu rero bishizemo ngo iyo umuntu amaze gutorwa ngo cagenda ntusubira kumubona nibabanze babone ko hari impinduka ziriko ziraza mbega mu mateka y'igihugu cy'u Burundi si rya mbere habonetse umujene agiye kwitoza yigenga ku giti cyo mu bashinga amateka ico naco nyene barakwiye gukura ivyo vyiyumviro bashize mu mutwe ngo umuntu atowe ngo acagenda nibamenye ko ibintu biriko birahinduka nyimba kera babona umuntu bamutoye ntibasubire kumubona ubu ndabona biriko biratera bihinduka ko ni rya mbere habonetse abajene bitoza bigenga ni rya mbere ni rya mbere habonetse n'umujene ajana dossier muri seni irya mbere ryawe agatanga n'imigambi kubera kino ni wagiye irya mbere ugatanga n'imigambi jende umuntu yiyeforma cyane baca umugani mu kirundi bati ubuza gushavura tagata jende umuntu yiyeforma cyane nta kubanza kurindira kuko hari igihe no rindira nkasanga ntavuye ncererwa mugani nibabanze babone nuko icari kimenyetso simusiga cerekana yuko abajene bahagurutse kubona hari umujene usanga yatanze imigambwe yose yemewe n'amategeko abigenga bose kujana dossier mu mugwiseni ndibuka harigeze gusohoka itangazo seni yavuga yuko zotangura kwakira amadosiye itariki 9 Kigarama 2024 ndibuka najanye dossier nisanga ari jeje nyene maze gushikana dossier mbere ku buryo no mu mugwiseni bavuga bati rindira gatoyi turacariko turapanga ibintu duca tukwakira mu minota 30 bisigura yuko ugwaruka nago rusigaye rufise yindi mbono Ego meni vya Neema Irambona beshi bazi ku izina rya Mugisha niwe mutumire wacu wuno musi wa mbere akaba rero hazokwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka nkuko yabivuze hazokwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura abariko baratwumviriza tubahakanya kuko mushobora kwakura mu mubaze ibibazo ni kuri 3977 35 94 39 amatora atume tujyana amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora hamahavuka vyinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukoti ivyo byose nivyabaye mwene gihugu bamaso sibari njavyiza amatora amasoko yabigura yarahombye nsigurira mwene gihugu bamaso sibari njavyiza amatora bimama natume tujyana amatora natume tugwana amatora hari umwanya ku murongo mwiriwe Mahoro cyane. Amahoro. Muri bande mutwakuye muri he? Ni François kumenya ko François Igitega? Yego, ndamugize no mutumire muri kumwe yigenga amazitoze. Ndabaramukije cyane François. Yego, nuko iyo migambi yawe tumvise yarirashe cyane ibintu yafatiye ku bakozi b'inzu. Yego, nuko uwo uri mu bantu novuga mu bakozi barenganwa cyane n'abakoresha babo. Benshi usanga birukanwa nijoro, abandi bakafatwa nabi ugasanga twabo baturonke. Bivanye no kutagira ababavugira. Ariko uwo mugambi nuko twumvise ari mwiza, nuko intara zose nazo zirimo abakozi bose bo mu nzu. Batumva nazo yamamaza ngaho mu gisagara ca Bujumbura gusa, batumva yuko si gisagara ca Bujumbura gusa François harimwo na za Cibitoke za Bubanza n'intara yagutse shasha za Rumonge zose zirimo. Ariko byo hari abayarashitse no mu ntara zose z'igihugu kuko amajwi yarose cyane kuko yaraje mu migambi myiza yo gufasha abo bantu abakozi bo mu nzu ibibazo barafite byari bikomeye cyane byari byo ari ndabishaka by'inzego kubise imigambi yawe byaba rero byokunze ukuntu rero mwoshika na ruguru kuko muba mukoze igikorwa cyiza cyane sindi ko byo
byokunda bati tubamugira n'imodoka igendera byamamaza mu ntara zitandukanye ubona byokunda Ega François ahanyene ariko ariyamamaza kandi nahazo kwitoza mu ntara ya Bujumbura arinze atogwa ngira azosirukira bose niyo kwabwira bose ni kimwe ariko nikuvye yuko ashitse mu ntara zose nuko yashimye amajwi yaronka ikintu kimemera kuko abo bantu barabantu bariko barenganwa bose ariko tumuhe ijambo agira icyo bivuze ko François kuma ku murongo ndakwishura arakumva nta kibazo François umviriza rero ubu code electorale nshasha igenga amatora mu gihugu cy'u Burundi ntiyemerera umuntu yitoza yigenga ko yitoza mu gihugu cyose yitoza dara circonscription no bisigura iki rero umaze gutoga ukaba umushinga amateka ntubura umushinga amateka w'ijya ntara yonyene watowe oya uri umushinga amateka mu gihugu cyose bisigura iki rero mwega niyo mwangirira ico cizere mu kantora iyo migambi nashize imbere ntuvuge ngo izobiraba aba bakozi bo mu nzu bonyene mu gisagara ca Bujumbura oya hazoba ari mu gihugu cyose we uri Gitega none uri Gitega ntushobora kubwira umugenzi wawe utitora nimero 20 mani rambona vyene batazira mugisha kyajwi umwe ari Bujumbura akabara ari impaye nawe akabwira mugenzi we akabwira mugenzi we gutyo nkaronka ya majwi asabwa hanyuma nkaheza nkashika mu nama nshinga amateka hama nkaheza nkakora ya migambi nemera mugisha tukiri ngaho uwitoza nk'uwigenga asabwa ibice 40% kugira ngo azoshobore kuronka intebe mu nama nshinga amateka uzokwitoza mu ntari ya Bujumbura urafite icizere ko ayo majwi uzoyakwiza ntibiguca intege ntabwo bugira yo icizere mfise abwo ntigisanzwe je ndumunyamugisha ayo majwi 40% basaba ku vy'ukuri biragaragara neza yuko code electorale yaje kunaniza uwigenga ariko ivyo nyene ubona umenga ntibishoboka nibyo bishoboka rero ivyo nyene tubona umenga biragoye uri kurara umenga ntaho bihera kuronka amajwi 40% biragoye mugabo birashoboka tuvyumva kumwe beshi abiravye umenga ntibishoboka ariko birashoboka ni naco gituma nk'ubugene na yaronka beshi bazotanga ati bya bindi birashoboka Ego mwakura kuri 3977 35 94 35 turi kumwe na Vyanema Nirambona hazucane ku izina rya Mugisha akabazo kwitoza nk'uwigenga mu ntara yagutse ya Bujumbura niwe mutumire wa mbere twakiriye mu gano cacu cuno munsi kidasanzwe kiri muri gwa rukurikirane rw'ibindi biganiro aho tuza turabashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo ibijanye n'imigabo n'imigambi y'imigambwe urani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yimirije kugenekezo ya 5 ruhesho no mwaka turi mwari munywanyi ku murongo mwiriwe sawa namahoro muri bande mutwakuye muri he Jendi Anise nimerere ya Ikiriri Anise Ikiriri wumvise umutumire turi kumwe Mugisha namwumvise vrema harakabazo ufise umubaza ama mumbaririra ati umunwanyi wa mbere uramufise urakoze cyane Anise kandi byose no kwizera izera Imana na cyane turi kumwe urakoze cyane Anise twakubira ngaho Ikiriri tubandanya kubakira kuri 3977 35 94 natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye byinshi iyo himirije amatora amahavuka byinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukoti ivyo byose nivyabaye mwene gihugu b'amaso sibarinja byiza amatora amasoko yabigura yarahombye nsigurira mwene gihugu b'amaso sibarinja byiza amatora bimama natume tujyana amatora natume tugwana amatora baracari mwiganiro kidasanzwe mubivuze kwikera undi munywanyi ku murongo mwiriwe namahoro
umunywanyi agatelefone ntikamukundiye mushire mu twinite dukwiye imbere yuko twakura mwakure kuri 39 75 35 turi kumwe na Vianney Manirambona hazwi cyane ku izina rya Mugisha hazokwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka yimirije nkuko yabivuze hakaba zo kwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura harundi munywanyi mwiriwe mushire mu twinite dukwiye muje na harirezo zifata muce mwakura kuri 39 75 94 turacafise iminota 6 y'ukubakira amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye byinshi iyo himirije amatora amahavuka byinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukote hari umunywanyi ku murongo mwiriwe Iriwe namahoro n'amahoro ndi Jean Mugatumba mwumvise umutumire turi kumwe uno munsi uwo mwanya wanyu mu president amajwi tudoya muhonda ntari bikabiri murakoze cyane sawa turi kumwe na Vianney Manirambona hazwi cyane ku izina rya Mugisha hazokwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka mu ntara yagutse ya Bujumbura turacafise iminota 5 yo kubakira mu higano cacu cuno munsi kugira ngo mubaze ikibazo umutumire canke intererano mufise ku migabo n'imigambi yashikirije ni kuri 39 77 35 94 amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe Allo namahoro nifatire mu gatekezi Jeremy Mgashekebuye mwumvise umutumire turi kumwe no munsi umutumire twamwumvise ko ari Mugisha ati ahubwo shiri imbere nk'umuzinga nk'uba abakozi bo mu zose bo mu gasekeye amajwi n'wawe yose urakoze no kuvuga ko mwashimye cyane umugambi wo gushiraho ikigo c'abakozi bo mu nzu bazoza baritura turaryohewe rwose turanezerewe ahubwo shiri imbere nk'umuzinga tuke n'ino minota tuzotorako urakoze cyane arayibabwira mu mwanya n'izingahega ndiko nimero 200 ndaza kuronkangira akanya ko bivuga ni sanzuye basigurire neza dusigaje iminota 3 gusa twakira umunywanyi umwe imbere yuko umutumire wacu abashikiriza akajambo ka nyuma ni kuri 39 77 35 94 amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito Vianney Manirambona hazwi ku izina rya Mugisha hazokwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka yimirije mu ntara yagutse ya Bujumbura niwe mutumire wa mbere turi kumwe mbere yuko twakira uwundi mutumire hagira kabiri mu higano cacu ucuno munsi Vianney dusigaje iminota 2 gusa kugira ngo duheze igice ca mbere ca kino higano cacu ucuno munsi n'ubuhe butumwa uha abanywanyi bawe hanyuma bifuza kugutora bazokumenya gute bazoca he
murakoze cyane ko nsozerere aho natanguriye nitwa Manirambona Viana ariko benshi banzi ku izina rya Mugisha nkaba ndi umujene ariko aritoza ku giti ciwe mu matora y'abashinga amateka muti uwifuza kuntora bimeze gute jewe nije ndi nimero 200 ndi ku nimero 200 ntangurira abigenga bose kubera iyaba hatatangura imigambwe nije nari kuba nimero ya mbere kuko nije natanze imigambwe yose kujana dossier muri seni wifuza kuntora rero kuri rujya rutonde ruriko imigambwe n'abigenga bitoza je ndi ku nimero 200 biroroshe cyane nije ntangurira bose hama hari no ushobora kuvuga ati ndakeneye kuvugana nawe byihariye ndashobora gutanga nimero ya telefone uwo ari wese avyumva kandi avyifuza ashobora kundondera kuri 68 68 453 078 iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp 68 453 078 hariho nindi isanzwe ari 65 873 73 65 873 hari umuntu ashobora kuvuga ati nkeneye kumurondera vyihariye nganire nawe imiryango iruguruye arahawe kaze contact needs hama ku nimero nayo ndiko sinurangiriza rero nateye akamo abajene abapfasoni abapapa abamama abanyagihugu muri rusangi bazotorera mu ntara yagutse ya Bujumbura nyimba bumva koko imigambi wanje irashe kuzompunda amajwi kwigenekezo rya 5 z'ukwa 6 2025 ku nimero 200 murakoze Ego Mevyane Manirambona hazwi cyane ku izina rya Mugisha hazo kwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura mu matora y'abashinga amateka tubashimire kwa mwemeye kwitaba ubutumire bwacu namwe mwakoze cyane kutwiyumvira ko mukaduha ubutumire Ego mukaye twakira umutumire wacu wa kabiri hona wakaba hari uwo mu mugambwe PL na wadushikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe PL mukanya duca tumwakira bande mukurikira radio Bonesha FM bagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora ntatume turyana amatora ntatume tugwana amatora atume tutumvira amatora ntatume turyana amatora ntatume tugwana kuva kwigenekezo rya 13 rusama kugeza kujya kabiri ruhesha no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanije kwigenekezo rya 5 ruheshi uno mwaka bazo bariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo ni muri iyo ntumbero radio Bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa 3 igenekerezo rya 14 rusama kugera ku igenekerezo rya kabiri ruheshi uno mwaka muri ibyo biganiro bidasanzwe radio Bonesha FM izobahakanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo ku byo bazoba bashikirije ibyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere ku wa 3 no ku wa 4 kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo muzobikurikirana kandi ku munsi wa kabiri no ku munsi wa 5 kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhinga kaze nimutangwe amatora ntatume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe tora ntore twitore indongo zizoturongora ere gutora neza ugatwagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora ntatume turyana amatora ntatume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya abavukana amatora ntatume turyana amatora Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi n'urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe
aho tubashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo imigabo n'imigambi y'imigambwe runani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine hazoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka turimwo nkuko rero ntameje kwibabwira twakire umutumire hagira kabiri mu igano cacu cuno munsi nawe suwundi ni Aster Nzisabira harongoye umugambwe PL ni waza kudushikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe Aster Nzisabira tubaramutse tumwe tubayikaze mu iganiro. Urakoze menyesha makuru nandi ndabaramukije. Egome mu mugambwe PL muramukanya gute? Turamukanya tuduza ukuboko kw'iburyo ukuboko kw'ibubafu twagushaka umutima. Nta kajambo muvuga. Tugira tuti PL sagarara sagamba. Sagarara sagamba rero. Uwo mugambwe PL kubatawuzi n'umugambwe watanguye gukora ryari? Umugambwe PL watanguye gukora 1992 hanyuma ucuragenda mbere mu matora y'1993 uri mu runani rw'umugambwe Sohanya Frodebu umugambwe PP n'umugambwe RPB n'umugambwe huzoja mu matora yimirije huzokwitoza hehe ku rugero rungana gute? Umugambwe PL tuzitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara zibiri intara ya Burunga hamwe n'intara ya Bujumbura. Mu matora y'abajenama b'amakomine umugambwe PL nturimo? Mu matora y'amakomine twari twatanze amaliste mu makomine ya Matana, komine ya Makamba, komine ya Rumonge ariko ntizashoboye kwemerwa dufise masepi havyo bagiye bavuga ko tutagiye ngo basanga bibagiye gushiramwo turavye ibyo bariko barasaba hanyuma baturagirana rukuru turayishikana muri seni ariko ntizaparvenye ko bishikaho ntizemewe. Egome nkuko rero mpereje kubivuga umugambwe PL huzoja mu matora y'abashinga amateka mu ntara zibiri Burunga hamwe na Bujumbura hamwe rero abanyagihugu bizera bakabatora mu bafitiye imigambi yahe muvuge imigambi mikuru kugira ngo dushobore gucunguza umwanya umwete. Murakoze. Imigambi umugambwe w'abigenga PL ushira imbere mu matora y'abashinga amateka yimirije kuwa 5 ruheshi 2025 umugambwe w'abigenga PL wiyemeje utiziganya guterera mu kubaka Burundi ubicishije mu gushinga politiki yubakiye ku iterambere rirama abantu bose bafise uburenganzira bungana no guha umwidegemvyo umuntu wese biciye mu ntwaro rusange. Imigambi umugambwe w'abigenga PL ushira imbere ushingiye ku mateka n'amategeko agenga ibikorwa byacu n'imbono dufitiye kazoza ku Burundi. Intumbero nyamukuru no kubaka igihugu gitekanye giteye imbere atanumwe asigaye inyuma hisunzwe neza yabe n'igihugu bose. Kuvyerekeye amatora y'abashinga amateka yimirije kuwa 5 ruheshi 2025 ingingo ngenderwa ko umugambwe w'abigenga PL ushira imbere zotuma Burundi buba akarorero ka demokrasi igihugu kirangwamwo ituze arivyo shimikiro vy'iterambere umurundi wese yifuza zifatiye ku migambi 5 ikurikira. Ubwa mbere gutsimbataza ubumwe bw'abarundi. Ubwa kabiri gukomeza umutekano kuri bose. Ubwa gatatu kugwiza ubutunzi mu guha ikibanza ari we wese yifuza guca terereye. Ubwa kane gukomeza intwaro rusangi ishingiye ku mategeko. Ubwa gatanu guteza imbere abikorera utwabo no guhinyanyura neza igisata ceke imibano indero n'amagara y'abantu. Kuvyerekeye gutsimbataza ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi ni karahara mu Ruganda ntibacura mu iterambere ry'igihugu cacu mu gihugu caciye mu makuba atandukanye. Gutsimbataza ikibano ciza mu bantu bose mu mutandukane bwabo niwo mushinge wo gushika ku iterambere. Umugambwe w'abigenga PL wiyemeje guha ikibanza kiboneka ikibano ciza muri imigambi yawo kugira ngo ubutandukane bw'amoko imico n'amadini butubera itunga aho kuba intandaro yo gucanamwo. Kugira tubishikeko tuzoshinga politike ishimikira gufatana mu nda no kurandurana n'imizi ico cyose cotuma haba ikumirana aho rituruka hose. Ivyo rero umugambwe w'abigenga PL uzobicisha mu kwigisha ubumwe bw'abarundi. Tuzoshinga programa zo kwigisha kwihanganiranira no kubana mu mahoro kuva ku myaka yo hasi.
ibimenyesha makuru amashure n'inzego za leta zizoba zifise uruhara rudasanzwe mu kurwanya ikumirana. Umugambi w'abigenga PER uzoshigikira ibituma abantu bafatwa kumwe mu guhinyanyura amategeko, gushiraho amapolitiki ahuza bose, intwari ikorera ku mugaragaro, hatunganirwe mu vy'imibano n'indero kuri bose, amagara meza kuri bose, ubutungane budakumira no gusabikanya neza itunga ry'igihugu. Ico cyose kiza gikumira kizohanwa bimwe bikomeye. Kuvyerekeye umutekano, kurwanya bimwe biboneka inkozi z'ikibi, abajeje umutekano bazoronswa uburyo bukwiye, haba mu nyigisho canke mu bikoresho, gukomeza gukorana neza no gufashanya hagati y'abajejwe umutekano, abajeje intwaro n'abenegihugu, gukomeza imigenderanire n'amakungu kugira ngo inzego z'umutekano zame ziri kugihe. Kuvyerekeye kugwiza ubutunzi mu guha ikibanza uwo ari we wese yifuza kugica aterereye, Umurundi ntibwotera imbere hadashizwe mu ngiro politike y'ubutunzi ijanye n'igihe, gukomeza ikomeye kandi yorohereza abikorera utwabo. Umugambi w'abigenga PER wiyemeje guteza imbere ubutunzi bwerekeza kugwiza umwimbu na cane ubiterwa njabuka amazi, aho abikorera utwabo bafashwe mu mugongo na leta bazokora bimwe biboneka mu kwinjiza ifaranga ry'agaciro. Twifuza ko leta itobigusubira gusabiriza ku mfashanyo ziva hanze mu kugwiza umwimbu mu gihugu hagati mu bisata by'ubutunzi biciye mu guteza imbere amashirahamwe y'abikorera utwabo. Tuzoshinga imigambi ibereye ituma hatera imbere amashirahamwe yo mu gihugu biciye mu gutanga ingurane bitagoranye, mu kugabanya inzitizi zijanye no kuronswa impapuro n'impusha zo gukora no gushinga amategeko atavuna kandi adahindagurika. Gufashanya hagati ya leta n'abikorera utwabo, tuzoshiraho uburyo burashe bwo gukorana hagati ya leta n'abikorera utwabo mu gusangira uburyo no gutunganya neza inyubako za leta, ubutunzi bwa leta n'imigambi iterambere. Guteza imbere igisata c'abikorera utwabo, ingingo zibereye zo gushigikira igisata c'amahinguriro zizofatwa na cane mu gisata c'uburimyi, ubutare n'agataka hamwe n'umuyaga nkuba, mu ntumbero yo korohereza abanyamitahe baba Barundi canke abanyamahanga. Muri politike y'ubutunzi yisunze imibano no gushigikira abatishoboye, umugambi w'abigenga PER urarajwe ishinga n'ubutungane bujanye n'imibano. Tuzoka tutiziganya kugira ivyavuye mu mwimbu w'igihugu bishikire bose, na cane bamagara make. Politike y'imibano tuzoshira imbere izoba ifise intumbero yo kugabanganya ubusumbasumbane, gusabikanya ubutunzi no gushikira ivyo leta itegerezwa gutanga ku rugero rungana. Mu kugabanganya ubusumbasumbane tuzoshinga politiki yo gushigikira bene igihugu baba mu mitumba no mu turere twibagiwe. Tuzotanga uturusho mu gisata c'uburimyi, twongere dushireho imigambi yoshigikira amashami mato mato. Gufasha abakozi bakorera mu mpisho kuja habona. Igice kinini c'abarundi barakorera mu rufuri. Umugambi w'abigenga PER wiyemeje gushigikira ico gisata mu kubafasha kugira bitekanirize kazoza ndetse no mu gushinga amakoperative. Gushigikira bantu nikora, tuzoshinga imigambi yo gushigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abana batagira icepfo ca ruguru. Gukomeza intwari ishingiye ku mategeko na demokrasi hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu. Leta ishingiye ku mategeko ni ntangere kugira igihugu gishinga imizi kandi gitera imbere. Umugambi w'abigenga PER uzoshiraho impinyanyuro z'amategeko zo gutimbataza demokrasi, ubwigenge bw'ubutungane no kubahiriza agateka kabene igihugu. Ivyo bikazoba biciye mu gufasha igisata c'ubutungane. Twiyemeje kuzofasha igisata c'ubutungane kugira gikorere ku mugaragaro, bose bashobore kucitura tankunzi. Ingingo zibereye zizofatwa zo kurwanya igiturire mu ntumbero yo gutunganiriza bose atankunzi.
bibonekera kandi mu kubahiriza agateka kazina muntu umugambwe w'abigenga PL urarajwe ishinga n'agateka kazina muntu tuzoshigikira kubahiriza amategeko mpuzamakungu mu bijanye no gushinga agateka kazina muntu kandi tuzoka tutiziganya mu gushinga amategeko yubahiriza gushikiriza ivyumviro mu idegemvyo twisunze ubwigenge bw'igihugu cacu. Biboneka kandi mu gushigikira inzego za demokrasi tuzoshigikira ubwigenge bw'inzego zizoba zashizwe imbere n'abenegihugu mu kurangura imirimo zishinzwe atagitsure. Mu kurwanya igiturire tuzofata ingingo ruhasha zo kurandurana n'imizi igiturire mu bisata byose. Hazoshingwa imigwi ijejwe gutohoza bijanye n'ibiturire mu bisata bitandukanye yongere ihabwe ububasha bwo guhana abazoba bagirizwa ico caha. Korohereza abacamanza mu gikorwa cabo. Umugambwe w'abigenga PL wiyemeje guha igisata c'ubutungane uburyo bwo gukora no kuronsa inyigisho nkarisha bwenge kugira bashikirize ubutungane bubereye. Gutunganya neza amatungo ya leta. Gutunganya neza amatungo ya leta bibonekera mu gukorera ku mugaragaro hamwe n'amategeko meza. Umugambwe w'abigenga PL uzotunganya iminyanyuro z'amategeko mu ntumbero yo korohereza abagwizatunga hamwe no kubombora ikiga ca leta. Kwegereza inzego n'imirimo abenegihugu. Umugambwe w'abigenga PL uzofasha mu kwegereza inzego abenegihugu kugira ivyo bakeneye bibe hafi yabo. Gukomeza gufashanya n'amakungu no gufashanya n'akarere mu vy'ubutunzi. Umugambwe w'abigenga PL wiyemeje gukomeza gufashanya n'amakungu na cane biciye masha hamwe y'akarere na mpuzamakungu. Tuzoshigikira utwigoro two kwinja amashira hamwe y'uturere na cane mu muryango izwe n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'umwe bwa Afrika. Umugambwe w'abigenga PL nta kutazogira kugira ngo Uburundi bufati ya mbere mu gutegura inzira z'ikibano ciza hagati y'ibihugu na cane hagati y'ibihugu vy'akarere na mpuzamakungu bigize imiryango Uburundi burimo. Ibiyago mu vy'ubutunzi. Umugambwe w'abigenga PL uzoshira inguvu ku biyago vyerekeye ubutunzi kugira ukwega abanyamitahe bo hanze bongere baze guteza imbere no gufashanya n'ibindi bihugu n'amashira hamwe mpuzamakungu. Gukomeza ubushuti n'abafasha b'u Burundi. Tuzoshimangira imigenderanire hagati y'ibihugu bicuditse n'u Burundi tudatakaje ubwigenge bw'igihugu. Mu gusozera, umugambwe w'abigenga PL wishimikije imigambi wiyemeje gukora wisunze neza y'u Burundi butekanye burangwa na demokrasi n'ubutungane. Intumbero yacu no kubaka kazoza aho umurundi wese ashobora kubaho mu gateka kiwe ashobora gushikiriza ikimusahiriza mu butunzi atawanja wangura. Muri iki gihe mu gihugu hari ibibazo mbere bimwe bikeneye inyishu zihuta kurusha ibindi. Umugambwe w'abigenga PL ubona ko kuva muri izo ngorane hakenewe abantu banyotewe gushira mu ngiro imigambi yofasha mu gushikira iterambere riramo. Inama nkenguzamateka nayo ikaba ari imwe mu nzego zikomeye zifasha mu kwemeza no gukenzura ishingwa mu ngiro y'imigambi ya leta. Dushikirije rero imigambi abenegihugu ngo kugira ejo aho bukera badutera iteka baduha ubwo burenganzira bwo gushira imbere ko dushira imbere maze tuzoronka abashinga amateka benshi mu matora yimirije ejo aho bukera kuwa 5 ruheshi 2025. Egome ni Aster Nzisabira harongoye umugambwe PL no yariko arashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe PL. Aster Nzisabira harabakunze kuvuga yuko abanyapolitike yo mushikirije iyo muri ko muri yamamaza usanga mushikiriza imigabo n'imigambi tomoye imeze neza ariko bamaze kubahunda amajwi ugasanga ntimureje ngo mubishire mu ngiro abanyagihugu baha icizere icaye cuko ivyo muzoshobora kubishira mu ngiro. Urakoze mumenyesha makuru. Imigambi mu kuyitegura twagiye inama n'abanywanyi b'umugambwe PL ariko bari mu ntara zitandukanye. Rero nyinshi niyo bagira bati hakenewe ibi kandi mu kubizeza nababwiye nti umuntu mwamushize imbere ategerezwa nimwe mwamumuhaye
icyo twokwita manda ni ukuvuga nimwe mwamuhaye igikorwa agiye gukora rero niwe ategerezwa kuza akabihagararira bikaja mu ngiro kuko abigize uko niwe aba yiyatse uburenganzira mu bihe cyambere ku buntu bwiwe kuko iyo ugiye imbere y'abantu ukavuga ikintu utegerezwa kwigwanira aho ugize ingorane ucugaruka ukababwira uti aha hari umutego tuve mu gute akabona ko muri kumwe muri iyi migambi ishoboka twayitanze tubona kwishoboka kubera ibihe hagize icyogorana mu nzira hamwe badutoye twoje hamwe nabo ariko uyu muntu yateguye ikintu urabona ko byinshi twabifatiye bitengeye ku mategeko kuko amategeko niyo nzira ya byose ariko muri ko muyamamariza amatora y'abashinga amateka mubona muri abashinga amateka ibyo mwavuze muzoshobora kubishikako gute nabize mu gusozera ikintu navuze nti inama nshinga amateka ni imwe mu nzego zijejwe kwemeza no kugenzura imigambi ya leta icambere murazi yuko bitwagize inama nshinga amateka abashinga amateka bafite uburenganzira bwo kugira icyo bita proposition de loi no kuvuga aya mategeko bashaka gusaba ati ibi bintu turabona bibereye bagasaba leta ikabitegura hanyuma nabo bakabihagararira kandi kuraba yuko byagiye mu ngiro abanywanyi bacu tubahe iminota ishika kuri 10 y'ukwakura kugira ngo nimba mufise ikibazo mubaza umutumire wacu Aster Nzisabira arongoye umugambwe PL hariko arashikiriza imigabo n'imigambi yabo mushobore kwakura mubaze ikibazo nimba mufise ikibazo ni kuri 39 77 35 94 34 ere gutora neza ugatwagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora yamaze gushika ku murongo mwiriwe n'amahoro muri bande mutwakuye muri he iyo ngabo Alexi imwaro irabihanga kujana kabiri n'ibice bine Alexi imwaro wumvise umutumire turi kumwe uno munsi Ego namwumvise. Ni Aster Nzisabira arongoye umugambwe PL sinzi ko ari akabazo ufise umubaza. Ego ivyo yasiguye ego birahagije kandi bitonze neza. None kubijanye n'ubwigenge cyangwa ubwisazure cyangwa ibintu bitoro cyangwa n'ibiciro bivuga ku munsi ngiri Reka tumubaze abishure Alex murakoze cyane ikibazo ciwe abaza kubijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro iconye hamwe babatoye ko hari ico muzogikora ko hamwe rero n'ikibazo kijanye n'iduga ry'ibiciro gibonekeza muri kino gihe ivyo birimwe mu migambi yanyu mu byo mushobora gukora nibabizera bakabatora ndamushimiye cyane uwo mwene gihugu abaje ico kibazo ubwa mbere ndamushimiye ko yavuze ati imigambi yashikirije iratonze imeze neza kandi irumvikana icyo ndakimushimiye hanyuma nagenda muhumurize kuko mu byo twashikirije harimwo aho twavuze yuko umuntu atezwa gushikiriza ivyumviro vyiwe mu mwidegemvyo kandi tuca twongera ko tuti atarenze ku bwigenge ku mategeko agenga igihugu kuko ivyo birajanye birafatanye ico rero turemeza yuko umuntu ategerezwa twavuze tuti yishimikije amategeko mpuzamakungu arafise uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe mu mwidegemvyo mugabo atarenze ku mategeko agenga igihugu kuko birafitaniye isano mu gifaransa niho bavuga bati les droits z'umuntu aho ziherera niho zihera niho zundi zitangurira rero umuntu ashikiza ivyiyumviro vyiwe mu mwidegemvyo ivyiyumviro bikumvikana ariko yubahirije amategeko agenga igihugu ivyo twobihagararira cyane ibijanye n'ibiciro twakivuze yuko hariho ibintu byo kwicarira amategeko amwe twavuze tuzoyanyanyura ajanye n'ivy'ubutunzi kuko mu kinyamazuru azi ko bavuga bati trop d'impôt tire impôt nkuko bivuga ibice biduze cyane n'ikiga cyahita ntikibomboka aha rero ushaha amategeko yorohereza abene gihugu kandi akongera agafasha n'ikiga cyahita kibomboka uravye ibiciro ukabishira hagati na hagati ku neza y'umwene gihugu no ku neza ya leta
uca usanga ubutunzi bwinjira kurusha. Ego mwakorera kuri 39 35 umutumire ni Aster Nzisabira harongoye umugambwe PL niwe ariko arashikiriza imigabo n'imigambi dusigaje iminota idashika kuri 8 kugira ngo abafise ikibazo babaza umutumire mwakure mubaze. Tumetujana amatora natumetugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana. Hari umunywanyi ku murongo mwiriwe umunywanyi yamaze kuva ku murongo asura gerageze kuri 39 mwiriwe. Alo namahoro. Ego yari gitetse ku murongo ndamushimiye inyishu amaye. None ahandi nsangaruka kubijaje no guhotera abantu cyangwa guturubika abantu ho arabivuga kwiye. Arabumva umutumire reka hagira ica bivuzeko. Urakoze kandi ndasubiye kugushimira ku kibazo baje cyo guhotera abantu. Twebwe mu migambi twashikirije ngira wumvise yuko dushira imbere ineza agateka kazi na muntu, kubahiriza agateka kazi na muntu mu burenganzira bwiwe, kuko nivyo bashikirije byo gushikiriza ivyumviro by'umuntu bimujanye no kubahiriza agateka kazi na muntu. Rero ico tutemera tutonashigikira nico guhotera agateka kazi na muntu. Umuntu agengwa n'amategeko, amategeko nayo ntaho yanditse ko ahohotera umwene gihugu. Twibaza rero yuko umuntu akwikije amategeko meza yanditse neza uko yanditse, umuntu agize ico yagira akaja imbere y'ubutungane bukamucira urubanza atariko ramuhohotera, bukamweza mu gihe ataco yagirizwa, mu gihe afise icyo yagirizwa biboneka akaba ariho bagira ati iki wagirizwa kijanye n'igihaniki, kandi ivyo se bavyanditswe mu munsi bavyanditswe kera biba biteguye imbere y'igihe biboneka. Rero twahagararira ko amategeko akurikizwa kandi ntagi mwene gihugu ahohoterwa azicimviro ciwe canke azicakoze atari kibe. Egome turabandanya kubakira kuri 39 twakira umunywanyi umwe canke babiri babangutse. Mwiriwe François ndaritse mu gihe cya kabiri. Egome François Igitega. Ego mbarije mutumire. Ego kumana mwiriwe. Mwiriwe cyane. Wavuze ku kijyanye no kuzonganya ibiturire. Ariko tukabona ni umugambi ku butegetsi waragizemo n'ingufu nyinshi cyane kandi mubona aho hose ariwo utwara igihugu mu mazone y'igihugu cyangwa makomune yose. Ushikaho n'umuhisi impuzu yavuze ati ijambo terasize rero ahandi ibisaka by'imbwa byahiye. Tukabona biranda gatago bigira ingufu cyane ibintu byo kugiturire no mu byegeranye mpuzamakungu twabona n'ibanza biri cyane. None ingufu zo gukoresha dusumba ibi iziranye umugambi ku butegetsi turakoresha mu kuganya ibiturire yatubwira zagize tuzimeye. Egome akabazo ka nyuma ubwo niya ronka amajwi adashitse ntazava aha amajwi umugambi wa watsinze muri aya matora twimije. Murakoze. Egome Akabazo ka kabiri Aster akabazo ka mbere yavuze yuko nani cyumvise cya mbere. Egome ikibazo ca kabiri habarije nimba amajwi muzohava muronka mubonye yuko mutatsinze muzohava muyaha umugambwe muzobona yuko watsinze amatora. Arakoze. Icambere arabajije ikibazo kijanye n'ibiturire. Kuko mu byo twashikirije twavuze ko tuzohagurukira cyane kugwanya ibiturire. Icambere nagenda mubwire nuko twe dushima kigoro ka leta nkuko yabivuze kuvye kugwanya ibiturire bagerageje, yaba umuhisi yavuze ko ari tolerance zero, yaba nyene icubahiro mukuru w'igihugu atwara ubu yaragiye ingufu zikomeye akabasaba yuko abantu bose bokora ku mugaragaro. Tuzoshigikira rero bwa mbere je navuze mu byo tuzokora twebwe twavuze yuko ikugwanya igiturire gihera muri ubuntu bwa muntu ko abona ko ategezwa gukora akorera ineza y'igihugu cyamwibarutse. Aho rero twavuze yuko tuzohaguruka abantu bose bakabona ko igiturire ubwa mbere akaba nigisho bakabona ko igiturire atari ico n'ubibaza ko kimwinjira atakimwinjiriza kuko gisubiza inyuma igihugu. Gishubije inyuma igihugu ntibibaza wewe ngo wakironse ubusuye inyuma nawe.
rero icyo twemera nuko twavuze yuko twebwe tuzoshinga hejuru y'ivyariho ubu bari bamaze kugira tuzoshinga abajejwe kutohoza ibijanye n'ibiturire mu bisata bitandukanye kuko ubumengo hari gisata n'aba nihenze kuri anticorruption niyo yariho twe twavuze ko tuzoshinga abajejwe kutohoza ibijanye n'ibiturire mu bisata bitandukanye tubona twogera ko ari mutima w'igihugu hanyuma kandi tukahubasha bwo guhana mu gihe boba bagiriwe n'icaha rero tugira tuti umwe wese bwa mbere tuzomwereka yuko giturire ataco kimufasha atarico kimwaka icya kabiri tuzoshaho izo nzego zitandukanye kandi tuzihubasha akabazo yabajije narinzi ko nja kubwihereza ko ubwa mbere twe turafise intara tutitojemwo ku bashinga amateka hanyuma turafise n'intara n'izo ntonde z'amampanuro jambo zitemewe tutitojemo umugambo waramaze gufata intumbero yuko aho tutatana intonde bashinga amateka hamwe n'intonde z'amampanuro jambo za commune twebwe tuzotora umugambwe uri ku butegetsi umugambwe CNDD niba takunda mahanyisho Egome dusigaje umunota umwe gusa w'ikiganiro akaja mumbwira abanywanyi hanyuma muce mugira ko muvuga ibibaranga hamwe n'ingene abifuza kuzobatora bazoshobora kubamenya murakoze ubwa mbere namye mbwira abantu haba tugitanga imyamamazo turi mu myamamazo ndabwira nti nitugende matora dutekanye tubone ko imyamamazo nuburenganzira bwo kuvuga iyi migambi kuri buri mugambwe ariko so umwanya wo gutukana wo gutukanaka umuntu naje ku rubuga avuga imigambi yiwe ataja gutuka mugenzi we abanywanyi rero tubabwira tuti gena mushware imisozi yo mu ntara twitojemwo mu ntara za Burunga no mu ntara za Bujumbura mu makatira n'amakomine mwigisha abantu ingene bazotora ubwa mbere twebwe turabwira yuko mu ntara ya Burunga hari ibiranga umugambwe wacu hari nimero 13 mu ntara ya Burunga hakaba n'ikaterekanwa iri ku bururu ikerekanwa n'ikimenyetso c'inuma inuma na 10 twari ikimenyetso c'amahoro hakaba ko n'izuba n'ikimenyetso naco c'umuco hanyuma kandi hariko abazi gusoma hariko urudome PR bivuga Parti Liberale aho ni mu ntara ya Burunga ikimenyetso ntigihinduka mu ntara ya Bujumbura hahinduka ibiharuro gusa mu ntara Burunga dufise ibiharuro 13 ariko mu ntara ya Bujumbura dufise nimero 14 dutumiriye rero abanywanyi hamwe n'abakunzi n'abakunda umugambi n'abufise imigambi ko boduhunda amajwi muri imisi mu genekezo rya gatanu ruheshi 2025 Egome twari kumwe rero na Aster Nzisabira arongo y'umugambwe PL nubere ko rashikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe mu gice ca kabiri cigano cacu cuno munsi muvuze ku iki higano kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro bibashikiriza imigabo n'imigambi y'abazoja mu matora yimirije Aster Nzisabira tubashimire kwa mwari mwitavye ubutumire bwacu ndagushimiye menyesha makuru kandi nanjye bakengurukiye ndabemera ko no hanyuma mumpamagaye nzobitaba Egome murakoze cyane ikiganiro mwariko mwishizwa na Christine Kamikazi Larissa Kaburahe nubere ko ratuma amajwi habashikira nkabanda bashimiye mwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro cyane mwewe mwakuye mukagira ico mushikirije ibiganiro bya Radio Bonesha FM birabandanya murakoze byashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze tubahaye ikaze tubahaye ikaze tubahaye ikaze tubahaye ikaze tubahaye ikaze Bonesha